byagaruka tugorora intege hama twumva ijambo ry'Imana. Uragenda wirinda wirinda abagenda mu ijuru baririnda. Uragenda wirinda wirinda abagenda mu ijuru baririnda. Waruka mwirinde mwirinde abagenda mu ijuru turirinda. Mwami Yesu turagushimiye cyane turagukengurukiye. Ntituraha kubw'igihamana, si ibyo twapfuye kwigenera nk'abantu, ariko ni wowe wabigenye, kuko utabigene ntibyari gushoboka. Turagushimiye ku bashitsi bavuye i Bujumbura, turagushimiye ku bashitsi bavuye hari Igihanga, turagushimiye kuri aba bana bacu bavuye hirya no hino, turagushimiye kuri ibibondo byateguye iki gikorane, turagushimiye ku ndirimbo zimaze kutuca imbere Mwami zitugaburira ijambo ryawe. Ubu naho rero tugomba kumva ijambo nk'uko uri jambo ryawe ritubwira ngo mbega bene da iyo mukoranye ntihariho uba afise ijambo yahishuriwe ngo aribwire ishengero, ntihaba hariho uwo Imana yarubikanye indirimbo ariyo mazaburi kugira ngo umugeni wa Yesu aremwe. None ibikwiye twabyumvise, ariko kandi turagomba kumva ijambo wahishuriye umukozi wawe. Turamusengeye muri uwo mwanya ngo ahagarare mu idamba rya mpwemu yera, natwe turye ku majambo yawe wamurungikanye. Umugire nyakubahwa itiyo ucemwo natwe amazi ya mpwemu yera dushikeko. Nibyo tumusengeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nimubyagire abo bari hanze baze twinjire, nabo bariko bararengana boza bakumva ijambo ry'Imana. Duhe kaze umukozi w'Imana Amédée atubwire cyo Yesu yamurungikanye. Kaze Yesu aguheza. Dusubire tugaranzura ibiganza, dusubire duhane. Mwaramutse mu izina rya Yesu Kristo. Egome ku mazina ni NKURUNZIZA Amédée. Hama ndashimiye Imana data wa twese, yoyo yabibonye mbere na mbere ko nzoba ndi hano hantu. Hama ndashimiye umuvyeyi andeze, pasiteri wacu yitwa Hatungimana Simeo. Ejo twavyukiye mu bikorwa nawe, tugeze gusozera nimugoroba amasaha ya 9 acarambare ati ujya ejo urafise urugendo atariko rwangoye kwemera, ati byarangoye by'ukuri narasabye ko no rungi ku wundi atariko ndagondozwa. None rero muvyeyi muramutubwira ko twamushimiye, kandi namwe turabashimiye bavyeyi ba hano mwatwiyumviriye ko by'ukuri n'ubuntu umuntu abagiriwe. Ariko narabyumvise ca ndabona nko mu ndwi zitatu zikurikiranye ingene bino bihe byagiye bihererekana mu gutegurwa. Itariki 15 umufasha wanyu naje mbona amasaha ya 2:45 akatira ku ishure ry'Iburinga nkorerako. Twese turakanguka tubona niho yinjiriye uwo munsi mu segiteri nkoreramwo, hariho urubanza rwari rumuzanyeyo, acabona ko yoca asengera ku ishuri riri hafi yaho urubanza rubera kugira bize kumubangukira, aca hitamwo rero ku ishuri ry'Iburinga ya mbere tubona arahakatiye. Rero ndavye ivyo bihengene vyagiye biza sikera n'uyu munsi itariki 15 itariki 20 na zingahe na zine, ucubona ko ari Imana yariko irabitegura
kumbure iyo asanga bwa burezi mwatureresha budapanze yacashika bikubwira cyo ati wapi wa muhungu wawe nta kintu kabisa uraraba ushishikara indero ushishikara urere. Rero turashimiye Imana, turashimiye Imana, turashimiye abavyeyi bacu, namwe shengero ry'Imana turabashimiye. Tugomba dusangire amajambo y'Imana tuzingurure hariya muri Zaburi, Zaburi y'ijana na 24 tuharaba amajambo y'Imana. Zaburi y'ijana na 24 amajambo y'Imana hari ku murongo w'indwi, cyo tubafatana na Zaburi yo muri 91. Duhere ku Zaburi y'ijana na 24 umurongo w'indwi, haravuga ngo ubuzima bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu mutego w'abatezi, umutego uracitse natwe tuvamwo turarokoka, Imana nidufashe. 91 havuga gute? Ku murongo wa mbere usha kuri 3 haravuga ngo uwuba mu bwigobeko bw'isumba vyose azokwama ari mu gitutu c'ishobora vyose. Ndabwira uhoraho nti uri ubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira, Imana yanje nizigira, kuko ariyo izogukiza umutego w'umutezi nikiza gihonya, Imana nidufashe. Izina naribabwiye Nkurunziza Amédée niryo zina ryanje. Ndumugabo ndubatse n'umugore umwe, mfise abana 6 n'umugisha uri mu nzira. Hama 2008 niho Imana yangirira ubuntu, mbere 2007 ariko mbanza kubura inzira, ariko Imana irantumbereza neza. Narinjiriye mu Kibenga, ndinjirira hehe mu Giparanda jayo, ariko Imana icicira inzira muri village ya 4 ko ariho agakiza kanje kazohera. 2009 ndatunganya neza, abavyeyi baransuzuma babona ko ngeze kubatizwa barambatiza. 2010 nkiri umusore baca bangira umujenama mu ngoro y'Imana. Ikijenama ndagikora neza. 2010, 11, 12, 13 ndi umusore, naricara mu batama hagera ijambo runaka ngwirinye ngo reka turinige ukubera uyu musore arimwo, aca mvuga ntaco. Ariko uyu muvyeyi wanje niwe yarandeze 2014 acarangira inama, atariko rero uko biri kose ko amashuri ya kaminuza uyageruye nurabe irindi shuri rindi uritangure. Arantumbereza neza. Hama ndaheza ndatera intambwe, ndaraba umukobwa ngomwa, ndaheza ndamubaza, acaranyemerera. Mu kwezi kwa gatanu yanyemerera mu kwezi kwa gatanu 2014. Mu kwezi kwa11 nari ntunganije mariage, kandi ntivyari ibintu vyoroshe ko vyasaba kumva muri misiyoni ya Bujumbura haje muri misiyoni ya Kiremba kubanza gutunganya ivyo ntunganyayo, ariko bana abavyeyi barabitunganya neza. Mu mezi 6 atandakwiye neza candishirira umugore mu nzu, tuvyaranye imvyaro 6 n'umugisha uri mu nzira. Ariko wowe mumaranye iminsi ngahe wowe uwo muri kumwe muriko mukwiza imyaka ingahe? Uwo muri kumwe mu kwiza imyaka ingahe gabwana musore? Turaza gushishikara rero nivyo. Uwo mupfasoni wanje rero maze kumva kwejo nzozino naramusavye nti ubona twofatana ugo rugendo tukaja kuratsa umuvyeyi wacu ko tugiriwe ubuntu. Twari twarabigeze amajanja ku ndava ntivyakunda, ariko kubera ibikorwa ejo yari yiriwemwo n'ingendo bicaye bangombwa ko araragoyagoya. Mu gatondo avyuka ari concentré kugirisha revision abana, araheza arambarira atariko rero jewe ndumva uraza kunsabira imbabazi amagara ntariko arakunda ko nofata ugo rugendo. Canda telefona ujya muje nama wanje ujya n'umunyamamagaro hajya ari mu ingabire nyinshi. Canda mu telefona mu masaha ya 6 n'iminota nka 45 acaranyitaba, ndamubaza nti none uyu munsi woho gute urafise ibikorwa? Atoya ati n'umunsi wo gukosora, nagomba ni concentrate impapuro nkosora, izo urazikosora ni mugoroba
shiramo ikositime ndaje kugutora ndakwereka ahantu dutemberana nsanga mu Burundi yamaze kwitegura kuko twe n'igisoda hama rero ca turafata urugendo Imana izanana natwe iradushitsa rero kuri uyu musozi hano mu bubwiriza bwa Mpanda none rero dusangira aya majambo y'Imana Imana yashize ku mutima wanje twumvise aha muri Zaburi y'124 ngo ubuzima bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu mutego w'abatezi umutego uracitse natwe tuvamwo turarokoka Imana nishimwe mfise intumbero y'ijambo ivuga ngo gukira umutego Imana nihabwe icyubahiro narasenze Imana ndayisaba ijambo yoncishirizamo hano hantu rero ndumvira ijambo gukira iki gabana batoya gukira umutego ndibuka mu myaka ya 1996 nari maze kuba kana gasoresore k'imyaka 12 hama aho twari twaravukiye kwibarabara ry'I11 hari intambwe ndende y'imihana inyuma cari ikintu c'igipeyizana rero ugasanga ibikoko byajabutse biva muri fore rukoko mu ishamba rya rukoko bikaza gutora aho inyuma y'urugo rero mu bikoko byakunda kuzamwo harazamwo ibikoko byitwa inkanga inkware eka n'impongo n'ingeregere zarajabuka bikaza rero izo nkanga twari dufise amaside twapoma inka jewe nkaca ngenda mu kabido aho bagashira mu bubiko nkaca mfata aside nkaca ndayishira mu kigopo nkaca mfata n'intete z'ibigori nkaca nshiramwo muri nya kigopo na ya aside nkaca mfundikira bwaca mu gatondo kabisa byakaze gose nkaca ntwara bya bigori ku mugoroba nkaca ndabisanzaza aho za nkanga ziza gutoragura aho twasaruye ivyema ibiyoba nkaheza nkasanzazamo nazo zikaza rero nimugoroba amasaha yasizere niho wasanga ziko zirajabuka zizo gutoragura muri nya bisimba twakuyemwo ibivyema n'ibigori zikaza zitoragura za ntete zizi ngo ntete nzima zigatoragura bigaca birara biragoyagoya mu gatondo nka sizeri twaca tuvyuka tuja gukuma twuzuza amagunira kweri rero ndibuka ico gihe dusanga ntivyahenzwe neza umutima wabifashe neza abasore twajanye nkaca ndababwira nti tanga vyose vyahenzwe tanga vyose vyahenzwe umutego wabifashe kweri utaba yo mutego nk'uyo onye nujya mutego w'umushibuka wo gutega inkware nawo nyene naye narawuzobereyemwo nkaheza nkafata kaya gati nkakagonda neza nkashira kujya mugozi nkaca ntega umuntu agaca afata agati agashiraho ucyanye inkware yaza nguje kunoba akagori kari ndani yahonyorako gaho kagurutse mu kirere kafashwe kagapfa biza ugasanga kabisa kareganutse katekereje kubera kaguye hehe kagatekereza kubera kaguye mu mutego imfizi nayo y'inka canko inka yagumutse narafata ikiziriko nkashira ku nkoni neza ico bita ikiyonzo nkashira ku nkoni hama rero imfizi nkayitega haje ukuguru kabisa yagumutse yase kwinka umuti nkaca ngenda hajya mu kuguru kwayo yataruka nkaca nambikamo tukiruka nta mfizi yamba mu ntoki kubera yamaze kugwa hehe mu mutego igatema amanyama akayiherana igatekereza ariko hakaba n'ibindi rero umuntu yatega ugasanga ibihe byavyo ntibiragera byarusimvye n'impongo twarayitega twaragenda hajya hano zinjirana ahantu nyene mu gisaka zinjirana tubona hano zakayira yazo twadufata umugozi tukabohera hariya ku giti nyuma twadushiramwo impururu ubundi twatujana gucyanya yaza yakubitamo umutwe igaca umugozi wikwega yabana ugasanga kabisa byarumanye umutego Imana nihabwe icyubahiro n'iyindi mitego namwe muzi aha murabona mwegereye impemye ya Mpanda hari n'abantu bazi gutega umugono neza hari abantu bazi gutega ifi neza ku cambo bagira ni cambo hariya kwigera ifi neza kabisa umuntu akasanga n'inzobere mu gutega ifi mu gutega isomvye kweri basha ateze ntahusha iyo rero imitego
turi ku ijambo rivuga ngo gukira umutego. Uyu mwanditsi rero w'Izaburi uyu murongo awandika yisunze inkuru y'Abisirayeli basohorwa muri Egiputa, ingene bagiye baca mu mitego itandukanye. Acara vyandika yisunga izo nkuru, arashika hano renga ubuzima bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu mutego w'abatezi. Umutego uracitse, natwe tuvamwo turarokoka. Imana nihabwe icubahiro. Satani ni watega, ariko Yesu agategura. Imana nishimwe. Satani n'umutezi, Yesu nawe arategura. Gukira umutego. Natwe bwera abantu rero, abantu ubwacu haraho usanga natwe ubwacu twishira mu mitego. Umutego wa mbere, uri umugabo ugiye muri microfinance kwibarabara, ati ndagomba akagurane k'imiliyoni 5, bajya baje ba credit bakagusinyira miliyoni 5, bagaca bakura ko za frais zitwagwa namba 15% bagashira ku ruhande, assurance na frais d'étude du dossier na garantie so gashira ku ruhande, bagaca bagukubita 85%. Hamweje kuzifata ugaca usanga warumaze imisi umenga inyama uyeheruka haciye amezi 3, ugaca ukura ko 30 vya mbere, uciye kwibo aya kunuze kwa veterinaire, utoye ikiro c'inyama uramanuye cha 35.000, kubita mwisashe, shira abana bararabije 30.000 avuye mu mutaho utari gwawe. Umugore ati none mushinga ntaye, we none agatenge kamwe kabisa atari vyo, rabo nkuriramo agatenge, ugacukuramo 60.000, ugacukuramwo nukuvuga hagiye hasigara 80 kwija, ibice bitanu byose urabimaze, uriko bimarira muntu uzeye. Wewe nawe umugore yaza gushaza ati burya na jewe umenga kwera imaze imisi niko nkorera Imana ntambaye ikoti neza, nawe ugaca usanga urahitanyemo agakoti muri ya mahera ya microfinance. Aho nyene ukushishikara uriko wishira hehe? Uriko wishira he? Mu mutego uri kujya mahera atari gwawe, wewe orindiriye ugakora umugambi namba ro gukora imibigori, namba ro gukura imivyema, ugaheza ugafungura ku nyungu y'ikuri izo miliyoni 5 bagusinyiye. Ayandi yabo kayasubiza aho yakuye, ariko utanguye kuyaguramwe inyama, utanguye kuyaguramwe ibitenge, utanguye kuyaguramwe ikoti. Andoro yida ati burya nari maze imisi na jewe pastor ndondera kuri WhatsApp, nari maze imisi mwarima ndondera kambura je muje nama, nari maze imisi menga ndihenjwa nyabure mu muryango hana turafite groupe z'umuryango, nari maze imisi ndihenjwa nyabure, reka na jewe mitara ka WhatsApp kabisa kimi mu 500 nta kibazo, nzoyaronka amafaranga yose ugasanga yagiye mu mugambi wo kuri mu muceri, kuri imibigori, kuri imivyema, ayagiye mu mugambi wo kudandaza mu miliyoni 5, werekeje gusa miliyoni 5, none 35 uzozikura he mugenzi? Uwo si umutego. Imana idufashe. Wamaze kwishira hehe? Mu mutego. Wamaze kwishira mu mutego. Aho turiko turatera intambwe gukira iki? Gukira umutego. Nababwiye ko jewe nareheje 2014 mu kwezi wa 5, 2014 nyene mu kwezi kwa11 cadamukura mu nzira, umukobwa yarambaza. None yuko nakumvise ngo wihana 2008 ngo wari umuhimbiri hajya kabisa, kandi nivyo nari ibikomere vyinshi. None aho nugira ushire mu mutego wewe? No yasinda gushira mu mutego. Ubu nyene cha tugenda kwa Mutama ku rusengero, adushire muri registre bihere biheze. Nta mutego ndagushiramwo. Imana nihabwe icubahiro. Agatima gacakarahebuka ndamuganye imbere y'umuvyeyi kweri, agatima atatangura gutwenga ngo twabigiriye imbere y'umuvyeyi nyene, acarabana ko atari umutego ndiko ndamushiramwo wo kumuzomutamo kabaregwa. None wiyumvira umuntu avuye ivyanda vya Bururi agashashika ngahe igihanga, agashasanga umuhungu amukubise mu mutego, amutaye mwibarabara, we numva yuko abamugiriye abayisha ubuzima bwiwe. Umutego. Imana nihabwe icubahiro. Ariko asanga nta mutego urimwo. Abana batoye umunsi, agasore gapfa kumera utwanwa, gapfa kuba kageze mu mwaka w'8, kagaca kiruka kwa naka ngo burya anye ngo nagukunze. Umwana w'umwigeme nagace yishira mu mutego ngo yego ndavyemeye. Wishize he? Imana idufashe. Narakunduye umuvyeyi wacu, yaratubareye ati nyabuna amashure banza mu yabandanye, kandi impanuro zabo zaratugiriye ikimazi.
banza muyabandanye muyashishikare muyageze imbere, hama uwo mutego muziza kuwishiramwo nihagera. Erega kandi na jewe umugore mfise, erega n'umutego nishizemo, none se umutego none none urazi wewe gashahu ntazanye ibiharage bikwiye, urazi ngene abana baraho banyitegera tuba tuzaniye iki mwisi ni muzehe, barambaza ati none wowe watuzaniye iki mwisi, reka twaje kurya, Imana nidufashe. None se ukuri none ntitwabazanye kurya none, erega n'umutego twishizemo twebwe abana, n'umutego kuri twebwe tutaza kuwutwara neza ntutubera umushibuka. Imana nihabwe icubahiro. Niyo ndiko ndafungura ubugari bwa turamire n'uduharage tutagira kwisosi, ndabigira kugira ngo bikunde ndabe ko notahana indagara muhira singwe mu mutego w'abana. Imana nishimwe. Ariko none wowe nawe uwo mutego wishizemwo, wa musore we, uwo mutego wishizemwo, ubona azova mwiki? Ngo ubuzima bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu mutego w'abatezi. Imana idufashe. Ubuzima bwacu bukize nk'uko inyoni, ubuzima bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu mutego w'abatezi. Mwese amakira murayazi, ameze bwa musegetera, amakira ameze bwa musegetera w'ubwiso buto hashobora kujamwo ubuno bw'inyoni, kandi mu gushona barashona ku buryo akaguru k'inyoni gakorokeyemwo rujya gwara ruca rufatirwamwo ntirusore kuvamwo, akakikunkumura ubwo akagokunkumura, ariko ntikagirere ntibikunde kavamwo, bagaca bafata rero amakira ni ikintu umenga nikiyungira, bakizingurura abatezi baho bawitwa wazelera, bakakizingurura ku biti bakabamba, bagaca bagenda ahantu inyoni zikunda gutora, bagaca bagurura bakagurura inyoni, kumbe bazigururiye hehe? Mu mutego, babizigururiye mu mutego, zikaguruka zatira ikirere, kumbe ziko ziguruka zigwa mu mutego, zigeze muri nyamutego zimwe zigashingamwo inzara, izindi zigashingamwo amababa, izindi zigashingamwo umutwe, zikunkumura, wapi kuvamwo. Uwo nawo n'umutego w'inyoni. Niwe umwanditsi yavuze, Imana idufashe, niwe umwanditsi yavuze ingene Satani atega abantu b'Imana, ariko iyo bahakize ikintu kigoye kuvamo mu mutego ugoye kuvamwo, ujya mutego w'amakira usanga bwose bwahereyemwo. Iyo reka hacitse, umwanditsi aravuga ngo ubuzima bwacu iyo ducika Satani, iyo tumuca mu ryahumye, bigereranywa nk'uko inyoni ikiri umutego w'umutezi. Imana idufashe. Bigereranywa nk'uko inyoni ikiri umutego w'umutezi. Uyu munsi mwene data ndakwipfurije, kiri uwo mutego wishizemwo. Imana idufashe, nucike uwo mutego wishizemwo. Ndakugiriye inama kuri uyu munsi, niwiyibuke kenshi ukanura amaso. Nigeze guhura n'umwigeme imwe mbona yakanuye amaso, ntinibiki, nkabona guma yaraguze inyuma, ariko inyuma yavuye nkahabona inzu. None nibiki rero ukanura amaso? Nkabona guma none ukanura amaso, none nibiki? Mu nyuma rero twumvise ngo hari umutego w'umusore yaramuteze. Imana idufashe, yamubareye ngo ngwino ndamutse. Imana nihabwe icubahiro. Ariko mwibuke uwo mutego Tamari yarawuguyemo kwa Hamunoni. Imana idufashe. Kandi Tamari yarafise amahigwe yuko ujya mutego yari kuwukira, yarafise amahigwe. Hajamwo urufunguruzo yagirante, Tamari yarafise amahigwe yo kujya mu gutego yari kuwucika. Wamwigemewe uracafise amahigwe yo gucika umutego w'ivyo wemeye, ariko atakintu bizovamwo. Uracafise amahigwe yo gukira umutego, waravyemeye ntiwamenye ivyo wemeye vyari vyo, ariko nibaza ko ubuzu wawe ibonye. Imana nishimwe. None wa musi sinakubona ukanura amaso, none ngo ntuze bashere, none ivyo birimwo, none ngo gashere, nukuri ngo nivyo birimwo. None wagira ntivyari birimwo muri bijya wemeye.
Imana idufashe. Byari birimwo bijya wemeye, ariko n'igihe cyawe ciza cyo gucika umutego ugasanga ubusore burabamba ku makeri y'abandi buteze imitego. N'igihe cyawe mwibuke na Yosefu, umusore wa karanga, muka Potifari ngo umutego. Imana idufashe, Imana idufashe mwagwarukamwe. Turabipfurije kuri uyu munsi gukira umutego, turabipfurize kuri uyu munsi gucika umutego wishizemwo. N'igihe cyawe ibyo ubonye urabonye, ayo ubonye urayabonye, namwe udakeneye kurangirizwayo. N'igihe cyawe cyo gucika umutego. Ndakwipfurije uyu munsi gucika uwo mutego. Imana idufashe. Waravyemeye ntiwaruzi ko byari birimwo. Wa musore we waravyisutsemwo ntiwaruzi iyo bizogana. Ariko n'igihe cyawe cyuko wohindura ukazorindira ibihe byawe vyiza Imana yakuremeye yaguteguriye. Nayo ivyo bindi n'umutego w'umutezi Satani. Ariko Satani aratega, Yesu agategura. Uyu munsi Yesu ariteguye gutegura iyo mitego yose Satani yabateze. Uza kwemera mu mutima wiwe akajonjora akabwira abakozi b'Imana, naravyemera ko sinzi ivyo nari nemeye ivyo ari vyo, atari ko ndatanguye kubibona. Uyu munsi n'igihe cyawe niganuka ryiza Imana ikurungikiye, n'umunsi wawe wo gukira umutego. Yesu nahabwe icyubahiro. Abo turiko turajana mugirire gutya Yesu nahabwe icyubahiro. Ni munsi wawe n'igihe cyawe ciza uyu munsi wo gukira uwo mutego. None ko amaboko yibageze mu mabere bigira bigarukire hehe? Ko atanguza guhara amarandevu yo muhiri wabo bigira bigarukire hehe? Imana idufashe. Ko atanguza guhara amarandevu ya saa moya y'ijoro bigira biherere hehe? Umutego. Kandi nta kindi urondera ubuzima bwawe yuko bufutana. Urazi umubabaro urimo kuja mu buzima buryoshe bwo mu rugo ufise umwana inyuma witwa ntuzenye kweli. Urazi kuja kuba ku rugo umwana ugasanga ari ngaho onye afise mukase mu rugo. Imana idufashe. Ivyo birabishe birarura. Uwundi nawe yaciye aresha umukobwa yavyariye muhira, nawe yaravyariye muhira kica kiba kibaho kindi. Umwacha bwa mukada tundi nawe ati nanje umugabo wa mama mafu. Imana idufashe. Ivyo buzima burabishe. Aha amashure apfiriye hagati. Kazoza pi. Ariko uyu munsi ndakuzaniye igaruka ryiza, ndakwipfurije gukira umutego. Imana ihabwe icyubahiro. Turabana tuvyemezanya ko pinaje ari umutego, turabana tuvyemezanya ko pinaje ko ari umutego, turabana tuvyemezanya ko nabona mwese. Wewe uraza kumarana ngene uvyita nawe utamari ukuboko uraza kubimbarira bavyita gute? Turabana ko pinaje ko ari umutego, tubira guca turabe ko pinaje n'umutego. Uyu munsi turabipfurije mwabana batoye gukira uwo mutego. Ngo umutego uracitse, ngo natwe tuvamwo turarokoka. Imana nishimwe. Naho orokoka ugiye utwaye akaziriko, umva umutego uracitse, ariko ugiye utwaye akaziriko, ugiye utwaye agacicatrice, akabavuga ugatwaye ku mutego ntaco. Ariko kibigihe cyawe ciza cyo gukira umutego. Naho wagenda utwaye akaziriko, naho wagenda utwaye agacicatrice, abakozi b'Imana barenga kugira ngo bagusomore urwo ruguma, ariko ucike umutego. Bari ngaha kugira ngo bakwirike inguma, wakomerekeye muri uwo mutego wishizemwo. 91
hatubariye ijambo ryatubariye ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. ngo ndabwira uhoraho nti uri ubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira, imana yanje nizigira, ngo kuko ariyo izogukiza umutego w'umutezi. Imana nishimye, niyo izogukiza umutego w'umutezi. nuyigira igihome, nuyigira ubuhungiro, nuyigira ubwigobeko, nuyigira igitandara kiguhisha, niyo izogukiza umutego w'umutezi. umutego w'umutezi. mwari mwagiriwe ubuntu muhitamwo imana mukiri bato mutarafutanira mu byaha ngaho, mwari mwagiriwe ubuntu imana irabakiza. hari abo mu ngano bamaze guheka babiri, ariko barabaho ubuntu bw'ubwigenge bw'imana bwa Kristo Yesu. ariko uwo mutego nawe nta kindi urondera aho guhekesha batatu, urondera aho guhekesha umwana. uwo mutego nta kindi urondera kukugurisha, kuzoja kugura isume ikigoma cy'umwana utaragera nawe ukigaburirwa na so na nyoko. mureka base ngo tuzobira base ngene tuvyaranja. aho urumva hari n'abandi baca bahinduka abaroberi, bagahinduka abicanye, bagahinduka ba Sawuli, bakabanegagura. ariko urumva wohoho ngo tuzora ngene tuvyaranja basi, ngo nzoraye basi ngo ntuzenye ngo ndabe ngo mbwire ubwirende Wenga nayo ikigoma coboneka ugasanga gusa umutwaro muri ko mushira ku bavyeyi. Imana idufashe. umutego uyu munsi ni gihe ciza cyo gukira umutego w'umutezi. ajya amasoro mutegegwamwo, ijya mitego ibategera ku mabotike, ijya mitego ibategera ku mabombo, ijya yose n'imitego. Imana ikeneye kubakingira, ikeneye gusa ko muyigira igitandara, muyigira igihome kibakingira, hama nayo ibakiza imitego y'abatezi. Imana idufashe, ibakiza imitego y'abatezi, ibakiza imitego y'abatezi. nikiza gihonya kopinaje iri kuyadonereza ko abantu mu rugendo, kopinaje iri kuyadonereza kugwaruka. nikiza gihonya kopinaje. Imana idufashe, abantu twemeze ko pinaje ari kiza, musore mugire gutya turabe. Imana idufashe, Yesu nashimye ko pinaje ni kiza gihonyereza abana b'Imana mu rugendo, gihonya kazoza k'ishengero. Niri jambo ry'Imana, nzingurura kantike ya 60. tuyiririmbe hama tugace dusenga Imana, tuyiririmbe cyo dusenga Imana. wewe wamaze kumva uyu munsi, wumva wokira umutego w'umutezi, nagifite tujambo twishaka guhendesha, ariko gukwegera mu mutego. wamutimurira uze kwa Yesu, amarushwa yawe uyamubwire, mubwire buhoro ibikuriza, ntacugira ubwoba oye kurira. gira byose Yesu kwari umukunzi, ibikubabaza ngwakuremeshe, akunda imitima yabababaye, wizera umukiza oye kurira. abaremerewe n'ibya
vyabo babwire kw'Imana ibaruhura ubereke Yesu niwe mukiza ashobora vyose boye kurira. Imana nihabwe icyubahiro. Umuririmbyi nawe yaririmbye ngo abana b'Imana turagoye gutega, ngo baradutega tukarusimba bakaza kuraba bagasanga twacitse. Wewe umaze imisi, wewe tuvyemezanya, wewe tuvyumva kumwe, wewe vyemanze ukamanika ukuboko ati kopinaje ni kiza, kopinaje ni kiza gihonya, kopinaje ni umutego. Wewe umaze imisi ubona umutego ugiye kugirira nabi, erega hari n'umugera akoresha akaresha nabi, ugasanga aresha umuntu amushira mu mutego w'ivyaha ataragera. Umutego turaguhaye kaze abakozi b'Imana badusengere, waturire vyose Yesu ataca umuhisha, umubwira ati jewe naraguye mu mutego, ariko uyu munsi ko Yesu yemeye kunkura mu mutego. Umwaturire vyose ataca umuhisha, ubwira umukozi w'Imana kwirika izo nguma, warahatswe ariko inkire ntikira kabiri. Turahaye kazi umuvyeyi wacu asenga Imana, asengera abaciye bugufi. Mana yacu yo mwijuru, turagushimiye umunsi mwiza. Niki wagombye ko twumvira kuri umusozi wawe dusangirira ijambo n'aba bene data wazanye. Urasubiye kandi kutwibutsa yuko hari imitego imbere y'abera, na cyane urwaruka. Satani arahonya cyane, Satani arica cyane, atugira nabi mu rwaruka rwacu kazoza kejo. Mu Kirundi baciye umugani ngo iziza guhona zihera hariya mu ruhongore. Iyo Satani anize abana bacu tugira amarushwa akomeye cyane, kuko ishengero riba riko rirapfa. Cyo gituma ijambo ryawe rije ritubwira ngo twirinde turwane intambara nziza. Mwami, habe kubona imitego Satani ariko aratega. Turanezerwa n'ijambo ryawe ritubwira ukuntu umukozi wawe naho yari mu buzima bugoye, abiwabo bari baramugurishije, mbere abo bavukana bari barabwiye se bamuha n'ibimenyetso yuko yapfuye. Muvyeyi nta byizigiro yari afise ko Yosefu akiriho, ariko kuko yari uwera yagendana n'ijambo ry'Imana rimubwira ngo aze yirinde ntazokora icacu ubuhumbu c'ubusambanyi. Jambo ryawe ritwibutsa muri kijya gihugu cakure aho yarira papa wewe ntiyumve kuko niwe mukunda, ariko yarira aririra Imana kuko bari kumwe. Aronka umutego umushibuka ukomeye cyane, inabuja afise amafaranga, imarari iraho yipodora ku munsi. Kandi ijambo ryawe ritubwira ko uyo Yosefu yari umusore angana n'iyi misore iri imbere yawe, inkumi ingana n'izi nkumi ziri imbere yawe. Ariko hari amajambo meza yabwiye urya mukenyezi wa Potifari ngo databuja yamaye byose kugira ngo ndabigabe byo muri urugo, ariko ndatinya Imana nkorera, Imana yandokoye, Imana nsenga, ko ntashobora gukora icaha icyo uriko wifuza. Wa mwami afata ingingo aramubwira adacishije iruhande, asimba umutego rimwe kabiri gatatu. Satani aramurondera mu buryo bwose, ariko arasimba pe, kubera ko yawusimbye uwo mutego. Ntiwamuheberanye. Amen. Abadayimoni barashinga imitego,
ariko twagira gutya abera bari mu kiganza c'Imana tugasanga twakorokeye mu biganza bya Yesu. Turasengeye ibibondo, turasengeye ababene data. Erega hari imitego itegwa abatama, imitego itegwa abubatse. Hari akantu aba bana bacu, ururwaruka rwacu, Yesu we, barasimbye umutego baje kuri wewe, bahungiye mu biganza bya Yesu. Nubatabare, ubaha umutima nk'uwo wahaye Yosefu, barwane banesha. Ndibukundi munsi umusore nk'aba nyene, ashusha amaraso nk'aba nyene, ariko ari mu Imana. Daniel n'abagenzi we baba imbere y'imitego y'ivyubahiro no gusenga ibigirwamana, ariko barahagarara bati ntibikunda, Imana dusenga niyo mwijuru, nta kintu dushobora kunamira. Mu izina rya Yesu, ngibi ibibondo byawe, ngiri mwami, ijambo ryawe rirabashitseko. Mwe wese arapfukamye, hari sharika kubwira aho Satani yagomba kumukomorera, aho Satani yagomba kumubirika. None rero Yesu ugira neza, tanga imbabazi kubo Satani yakomerekeje. Nanezerewe ijambo ryawe ryatubwiye ngo naho hoba harabaye wakomeretse, hari cyari ibyizigiro byo gukira, hari cyari ibyizigiro by'uko ibikomere bikira. Mwami nubakize, mwami nutanga imbabazi, mwami nuhindukize imbabazi zawe. Mwe mu Imana bandanya bakorera, ntibagasubire baramirize baje imbere. Hari cyari ibyizigiro byo gukira kandi barakize. Hari n'abandi bapfukamye bagomba ngo wewe ubarwanirire muri ibi bihe turimo bya kopinage, barwana intambara nziza. Amen. Babe abera nk'uko uwera, bumvira ijambo ry'Imana. Ubarwanirire muri ubu busore, ubarwanirire muri ubu bukumi, ubarwanirire muri iki gihe cya kopinage aho abandi babyisukamwo, ubarwanirire no mu bihe bibi. Yesu, bazigamwe na Yesu, bazigamwe na mpwemu yera, gushika aho tuzokubonera. Nibyo tubatuye ko tubasabira imbabazi, tubatuye ko tubasabira kandi ko mpwemu Imana yo bazitirira akababamwo, bakaba ivyabona byiza bishingira intahe Yesu. Ejo bakazoba abakozi, n'uyu munsi bakaba abakozi badateterwa imbere ya shebuja. Ubuntu bwa Yesu bubaganze, tubasengeye ko mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bakoze Mana.